Ndasubiriye kuhakaza shuti babanyu mubana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kuri nkuru dende bashikiriza makuru n'ibiganiro babigezweho kandi bavyakurewe amatohoza muri rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubaha yambu nywanyi ba Isange TV imbonesha kuri nkuru dende bashikiriza makuru n'ibiganiro babigezweho kandi bavyakurewe amatohoza. Reka ndabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize ku ino saha. Amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihe imirwano ibandanya hagati y'umugwi witwaje ibigwanisho M23 ndetse n'igisirikare ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC ndetse nabo bafatikanyije guhangana n'uyu mugwi witwaje ibigwanisho harimo ingabo z'u Burundi FDNB, imigwi yitwaje ibigwanisho nka Wazalendo ndetse na FDLR. Kuri ubu rero urugamba rwasubiye guhindura isura, aho rero bivuga ko ingabo z'u Burundi FDNB ziriko zirahura n'ibibazo bitandukanye na cane cane rero bakaba bariko baragandagurirwa ku rugamba n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Ibi biruko kandi mu gihe M23 ivuga ko ibandanya ku rugamba rw'imirwano ndetse ikanafata n'ibice bitandukanye ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi kandi binanashikirizwa na bamwe mu banyagihugu bari mu bice bitandukanye M23 yamaze kwigarurira. Igisirikare cy'u Burundi rero FDNB coherejwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bagiye gufadikanya n'umugwi witwa n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse n'abandi bose bafadikanyije. Iyi ni ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho rero yafatiye ku ngingo ivuga ko ngo ishiramwe y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ngo abagize iryo shira hamwe nyene ivyo bihugu byose bitegerezwa ngo kohereza abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugiye gufatikanya n'igisirikare ca Kongo guhangana na M23. Gusa ibyo byarakozwe nyuma yaho abasirikare bo muri b'ivyo bihugu bihurikiye mu iryo shira hamwe rya Afrika y'ubuseruko EAC byamaze gufata ingingo bivana y'abasirikare bavyo. Gusa igihugu cy'u Burundi conyene nico gisigaye abasirikare bacu nyene bakaba bakiri ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi rero biranafatwa n'amakungu bakibaza impamvu leta y'u Burundi itabandanye kuri abasirikare bayo ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ingingo itavuga ko rumwe n'abakurikirira hafi ibyo rugamba rubera ngaha mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'abahinga mu bya politike ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru rero ariko araturuka muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umusiri urongoye igisirikare cy'u Burundi Prime Niyongabo bivuga ko yari yagendeye igisirikare cy'u Burundi kiri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho rero ngo bari bagiye kurabira hamwe ukungene ingabo z'u Burundi ngo uzotahukanwa mu gihugu cacu cy'u Burundi. Gusa biravuga ko kuri ubu imigwano yari yazindutse ihuza M23 ndetse n'igisirikare cy'u Burundi yoba yakoze ibara rikomeye, aho bivuga ko kuri ubu umutwe wa Prime Niyongabo woba utoraguwe mu gihuru, bikavuga ko rero yoba yaciwe umutwe n'abagwanyi bivugwa ko kuri ubu ngubu bataramenyekana. Ibyo biruko mu gihe M23 imaze iminsi iri mu biganiro n'umugwi na leta ya Kongo, aho rero ari ibiganiro biriko birabera Doha muri Katari, aho rero bariko bararabira hamwe kungene umutekano wo ngaha mu karere k'ibiyaga binini wabandanya usahirizwa nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bari ngaho. Twohereje amasoko yacu nyene ngadukurikiranire uko ibintu biriko biragenda ngaho muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Tunyarukire ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu gihe amatora yimirije, haba ayabajenama abamakomine ndetse n'ayabashinga amateka. Utiriho biteye bite? Hano hari ibibazo biriko biribazwa ati imbega amabanga y'abagize umugwi nyobozi w'abajenama ba komine arangira ryari. Gusa reka tubanze turabire hamwe ababa abagize nyine uyu mugwi cyangwa se turabira hamwe uko vyifashe. Imbere yo kwishura kuri ico kibazo reka tubanze turabire hamwe uwo mugwi nk'uko biri mw'itegeko rya nimero 1/18 ryo kuwa 7 ruheshi 2025 rigenga intunganyo canca
y'uburongozi bw'amakomine. Ingingo ya 16 ivuga ko umugwi nyobozi w'abajenama b'amakomine uba ugizwe n'umukuru w'abajenama b'amakomine, icegera ciwe ndetse n'umunyamabanga. Abo kandi batorwa mu bajenama b'amakomine. Mu bagize uwo mugwi inyobozi w'abajenama b'amakomine haba harimwo n'imiburiburi ibice bishika 30% vy'abakenyezi. Naho ingingo ya 18 iyo imenyesha ko abo bagize uwo mugwi nyobozi batorerwa kumara ikiringo abajenama ba komine bamara mu mabanga. Ariko kandi amabanga yabo arashobora guhagarara ikiringo batorewe kidaheze bivanye n'imvo zitandukanye ziri muri iri tegeko. Yamara ingingo ya 19 irerekana ko ishobora gutuma amabanga ahagarara ikiringo batorewe kitararangira. Ibyo bituma rero ikiringo kirangira igihe nyine amabanga ashobora guhagarara ikiringo kitararangira. Muri ivyo harimwo urupfu, gusezera mu mabanga warimwo, ngo kuba kandi amabanga urimwo utayarangura neza, guhanishwa igihano co gupfungwa amezi 6 canke ayarenga, keretse gusa iyo icaha kitakozwe ku bushake canke kubivuye ku vyiyumviro. Ubushobozi ngo buke bwo gukora akazi, ingeso mbi, ndetse ngo iyo hibonekeje ko umuntu afise ikibazo c'amagara ku mubiri canke mu mutwe, ngo guhonyora bikomeye agateka kazina muntu, gukoresha nabi intwaro, igiturire, intunganyo mbi, ndetse no kunyuruza ubutunzi, gutakaza akaranga k'ubujenama canke ngo gukombozwa. Ariko iyo uwahora mu mabanga yarimwo hatorwa uwuhasubira hakurikijwe ibwirizwa rigenga amatora. Iyo umukuru w'umugwi nyobozi w'abajenama ba komine atakiri muri ayo mabanga, icegera ciwe ngo aratumiza ko inama yo kumusubiriza. Iyo ibice 2/3 by'abajenama ba komine vyakoranye nk'uko biri mu ngingo ya 21 ndetse n'iya 23. Mu yandi makuru kandi ngaha mu Burundi, ku musi wa gatatu igenekerezo rya 16 ndamukiza 2025 niho inama nshingamashikiranganji idasanzwe yakoranye. Ikaba kandi yakoranye ku kirimba kwa Antare, aho yari irongowe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye. Muri iyo nama idasanzwe yariko iraba, abashikiranganji bakaba rero bariko ngo biga integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu mwaka wa 2025 gushika mu mwaka wa 2026. Tunyarukiye mu isoko rya Bubanza naho kandi kugura igitoke ngo cigisahira ngo bisigaye bisaba kwipanga neza mu mufuko. Ivyo bikaba bishikirizwa n'abaguzi bo mu isoko nkuru ya Bubanza. Hariho igitoke ngo cagurishwa amafaranga 70,000. Umudandaza yari afise ico gitoke avuga ko yari yakiranguje amafaranga 60,000 y'amarundi. Avuga ko rero adakibonyemwo 70,000 y'amafaranga y'amarundi adashobora kukirekura. Ibitoke by'ibisahira bisa nuko byahonye kubera ingwara ngo zabiteye nka ruhonya bitoke, ubu ngo ntibikiboneka. Abatera ibitoke bakavuga ko umwimbu ngo mwiza bawuronka mu kiringo c'umwaka umwe gusa, hanyuma ngo bigaca bigwara. Babona rero ko ngo abashakashatsi bakwiye ngo kurondera imbuto y'ibitoke irinda ingwara nka kera. Ivyo bikaba ari bimwe mu bishikirizwa na bamwe mu bakora ibijanye no kudandaza ibitoke ndetse no kubirima nk'uko tubishikirizwa.
Deka rero dube dusozereye amakuru yacu ngaha turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko kumanisha ko yanyu mukunda cyane Sange TV umunesha ko inkuru dende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro babigezweho kandi biba byakorewe amatohoza haba muri politiki mu nkino n'iperereza mugateka kazina mu ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ijya anino hatandukanye. Reka ronda bashimire mwese mwadukurikiraga muri mu mihinga itandukanye igizwe igihugu cyacu cy'u Burundi bari mu bisagara bitandukanye amazona atandukanye ndetse n'ahandi ijya nino haba hatandukanye.